Bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe cyane cyane gusura kubana namwe uyu munsi tuganira ijambo ry'Imana, ariko imbere kudutangura kuganira reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe mwami Imana ngushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe butangaje udahengeshanya kutugirira buri munsi. N'uyu munsi mwami Imana tuvyutse kubw'imbabazi watugiriye Imana, n'ubu tugira dukora igikorwa c'Imana kubw'imbabazi zawe, kuko umuntu mbega yoronka ikavuga, mbega umuntu yoshobozwa n'iki atari wewe umushoboje. N'ubu rero turakwiyambaza kubw'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe bwinshi Imana, umanura ubushobozi bwawe, amavuta yawe adutembeko kandi atembe ku bantu bose bazokurikirana kino kiganiro, kugira ngo twibuke urukundo rw'umwami wacu, twibuke imbabazi yatugiriye, twibuke ubuntu bwinshi, twibuka inzira yaciyemo ntiyari yoroshe, ariko yarabikoze byose kugira ngo tugirirwe neza. Aritanga, ariyanka, arakubitwa, arankwa, arasuzugurwa, aravumwa, abambarwa n'abambuzi, ibyo byose abikora kubera urukundo akunda umuntu. None mwami Imana wakira amashimwe yacu, uri umwami mwiza, uri umwami agira neza, uri umwami adukunda, ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo numva twoganira uyu munsi ni ijambo rya Pasika. Ijambo rya Pasika kuko turi mu gihe turiko turibuka igikorwa umwami wacu yakoze kugira ngo arokore ubugingo bwawe nanje. Haleluya. Ari naco nkunda kuvuga, icyaha kimwe kitababarirwa, ni kutizera uyu mwami. Haleluya. Kuko uyu mwami yabonye amakuba n'amakuba kugira ngo agakiza tugahabwa, kugira ngo ashobore gucungura umuntu. Rero urabona umuntu aguha imbabazi ukazanga, kandi uzi neza, wazi neza izo mbabazi aguhaye uburemere zifise, ikimazi zifise mu bugingo bw'umuntu, birateye ubwoba. Reka dusome turabire hamwe rero imibabaro umwami wacu yagize ari ageze mu bihe vyiwe vya nyuma. Yarababaye gose. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Mariko, turasoma igice c'14 duhere ku murongo wa 32 dushikane ku murongo wa 42. Ngo Yesu asengana umubabaro ari i Getsemane. Maze bashika ahantu hitwa i Getsemane, abarira abigishwa biwe ati, bamuricaye hano, mbanze nje gusenga. Ajana Petero, Yakobo na Yohana, atangura kugira ubwoba no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati, umutima wanje uri n'akabonge kagomba kunyica. Bamuragumye hano mu maso. Yunguruza imbere gatoya, yubama hasi arasenga ngo ico gihe kimurengane. Asangwa bishoboka, avuga ati, Aba Data, byose biragushobokera, kura iki gikombe kindengane, ariko ntibibe uko je ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba. Haragaruka asanga basinziriye, abaza Petero ati, Simoni, urasinziriye? Turushe uba maso n'isaha n'imwe? Nimube maso musenge, ntimuje mu mosha mabi. Umutima ni ukunze, ariko umubiri ufise intege nke. Yongera kugenda arasenga, avuga amajambo amwe n'ayambere. Yongera kugaruka asanga basinziriye, kuko amaso yabo yararemerewe cyane, ntibamenya ico bamwishura. Agaruka ubugira gatatu, arababarira ati, nimwisinzirire noneho muruhuke, biraheze, igihe kirashitse. Raba umwana w'umuntu ashize mu maboko y'abanyabyaha. Nimuvyuke tugende, ehe uwungurishije ari hafi. Imana idufashe. Jewe iyo ndiko ndasoma aha hantu, nanje ndagira umubabaro
kuko Yesu yarashitse mu gihe gikomeye, mu gihe gikomeye, mu gihe agiye gucungura umuntu. Ngo yaragiye mwiyerekwa, abona sene yose, abona abaje kumwica uko bangana, abona ibihiri baza, yabona ibyuma, umwe wese icyo yari afise n'icyo yazanye. Ngo umubiri, uyu mubiri mubona twambaye ntacyo umaze, aragira ubwoba. Mugabo akavuga ati jewe ndifuza gucungura abantu. Mugabo umubiri akavuga ati ndabishobora gute, bijya bintu ndabishobora gute. Yari amasinzi n'amasinzi. Rero ataravuga ati ibyo byose kugira nshobore ibi bintu, reka nje gusenga, reka kandi ndabe n'inkoramutima zanjye tujyane. Afata ngo Petero, Yohana na Yakobo, urumva bari inkoramutima ziwe, atabobobo baraza kunshigira, baraza kumfasha urugamba. Arababwira ati mviriza rero, muze mwebwe tugende, ati muze kumfasha gusenga. Atari koreka je nje hajya gatoyi, ngira yanseko bumva umubabaro afise, bumva ngene ariko arasenga n'agahinda, kandi ariwe yarateza kubatera intege. Ati sigara murasenga, nanjye ndagiye hajya. Agarutse asanga bari muri rya tirose ndamusiga. Nimwiyumvira ku gahinda umwami Yesu Kristo yagize. Inkoramutima ziwe ntizirushe zinafata n'akanya gatoyi ngo ziniyekete zivuge ziti uyo umwami wacu urabona ko afise ingorane, reka basi tumufashe. Urumva bakompatise. Nico cyavunye umutima umwami. Ibaze nawe kuba ufise umugenzi magara, ukabona ingorane zawe ntazo yitayeho. Byababaje umutima wa Yesu. Aranabibabwira atariko ntimurushe mubana nanje muri iki gihe kimeze gike, ntimurushe mubana nanje n'isahipa. Iyo ni deception ya mbere Yesu yagize. Ihigira kabiri, Yuda murazi neza, Yuda yari umwigishwa wiwe, yari yahaye n'ikigega. Burya umuntu wahaye ikigega umwizeye, ariko abari wamugurisha. Iyumvire wewe umuntu washyizemo confiance, ukagirira neza, ugakorera ibintu byose bishoboka, ariko mu bantu bagufitisha ari n'inzigo, mu bantu bashobora no kukwicisha ugasanga arimo. Kandi ibyo bintu bantu b'Imana mumva bikunda kuba. Umuntu ukunda, umuntu ugirira neza, umuntu bana nawe, umuntu uyagira, umuntu ubwira twose, akaba ari baguhemukira. Yesu yahemukiwe n'umwigishwa wiwe, yahemukiwe n'umwigishwa wiwe, yahaye ikibanza cyiza muri ministeri yiwe, abari wa mudandaza, abari we agira iki, abari wa mudandaza. Urumva abafashe abagenzi biwe, inkoramutima ziwe arazitwaye ngo zimufashe gusenga, zimufashe kubana amaso na yumve ko hajye yiri mu ngorane, ukaronka umuntu agutera intege. Uravuga uti ntaco basi, ndafise uwo ndirirako, ndafise uwo mbwira, ndafise uwo nyumva, ndafise ufatanya nanje mu ngorane ndimwo. Abura numwe afatanya umubabaro nawe. Noneho haje n'uwundi wa kabiri, abari wa mudandaza, abari wagira iki, abari wa mudandaza. Yesu ngo aje Yerusalemu, ngo yaje ku nyana y'indogoba, ngo takintu nta muntu umwe yari bwayigendereko. Hanyuma ngo basasa ibitenge, basasa bashami, bararirimba ngo Hoziyana, Hoziyana mwana wa Dawidi, mwana w'Imana nzima. Bamuririmbire, bamutazira, bavuga iki? Urumva abo nyene akanya gatoyi bahindura ururimi. Bahindura iki? Bahindura ururimi. Pilato ababwira ati, ni Herode yavuga ati, ndabahe, hariho isuma bari bafunze, canke
ndabarekurire umwami Yesu. Baraba yitwa Baraba, ati ndabarekurire Baraba, ati kuko yatiza kurekura umuntu umwe, canke ndabarekurire umwami Yesu. Bamwe bariko baravuga ngo Hoziyana mwana wa Dawidi, Hoziyana umwana w'Imana, uje mu izina ry'Uhoraho. Bose ngo bavugira rimwe atanumwe avuyemo, ngo mubambe mubambe mubambe. Abantu yakijije, yamuguruye, abantu yazuriye abana, abantu yagaburiye, abantu yagiriye neza, nta numwe yabonye. Bose basemerera icarimwe ngo ni mubambe mubambe, napfe cyo nikivume nikiveho. Wiyumvire agahinda kari mu mutima w'uyu muntu. Abantu yahagurutse nkaba mwijuru atakindi kimukuyeyo, ariko akuwe n'abantu kugira ngo barokore, ariko banezerwa no kubona bambuka. N'uyu munsi bantu b'Imana, muri ubu buzima tubamwo, urashobora guhera amata ku kiganza umuntu ukamugirira neza, ukabagirira neza, ariko bariko barakwimba mu mitsi. Niwabibona ntuzucike ivutu, n'umwami w'abami barabimukoreye. Urahanga amaso ijuru gusa, urahanga amaso ijuru gusa. Ko na Yesu muri ivyo bihe byose by'umubabaro n'agahinda yari arimo, yagomba avuga ati data, naho bimeze gutya, naho mbabaye, naho ndushe, ntibibe nk'uko jewe nshaka, ariko bibe nk'uko wabiteguye. Ko yarazi neza ko inzira ariyo nyene. Haleluya. Yarazi ko ariyo nyene. Nawe ukabona inzira igoye, ntucike intege, ntucike ivutu, ntutubwoko, komeza iyo nzira. Haleluya. Ariko uhanga amaso Imana. Yesu aravuga ati ntibibe nk'uko jewe ngomba, ariko bibe nk'uko wewe wabiteguye. Kuko azi neza ko integuro y'Imana ari nziza. Haleluya. Hanyuma ikindi giteye ubwoba, Yesu yabambanywe n'iki? N'abambuzi. Abambwa nk'ikivume. Kuko ngo umuntu wese yabambwa ku musaraba yaba ari kivume. Yesu yisi yahibaye akora ibyiza gusa, nta cyaha yayikozemo, yakoze ibyiza gusa, ariko ayivamwo afatwa nk'ikivume. Ibi byose byabaye kubera iki? Ibi byose byabaye kugira ngo imbabazi z'Imana wewe nanje zitubeko. Icyaha cyari ku buzima bwanje, cyari ku buzima bwawe, kibashe kubabarirwa, gikubitigwe muri Yesu Kristo. Yesu Kristo yikorere imibabaro yacu yose kugira ngo tubone gutabarwa. Murumva rero ko aka gakiza abantu b'Imana ntikavuye mu vyoroshe, ntikavuye mu bintu vyoroshe, kavuye mu mibabaro iteye ubwoba. Yesu ariko arasengera ngaho i Getsemane, ngo yarubamye. Haleluya. Arubama ngo ubwoba bwamwishe, ngo ivyuya bya imitsi iraturagurika, amaraso aratemba ngo avanze n'ivyuya. Ibyo ntiyabibiriye uwundi muntu. Iyo mibabaro ntiyayiguze kubera we, yayigize kubera we nawe. Baramushinyagurira, bamwambika ubusa, nta mabi atabonye, bamunywesha sipongo, bamukorera ibibi byose bibaho. Baza umugabo w'imyaka 33 kumwambika ubusa imbere y'amahanga, imbere y'umuvyeyi w'imbere y'abigishwa, imbere y'abana, imbere y'abantu bose, yambara ubusa. Ariko ibyo byose yabikoze ku rukunda gukunda n'urukunda nkunda. Haleluya. Haleluya. Kuko amaraso yiwe niyo yabaye ikimazi cyahimbaye umutima w'Imana, ibona kubabarira umuntu. Haleluya.
kuko ngo andi maraso yose yameneka, kuko murazi ko batanga ibimazi by'inka abanyisirayeli by'amaraso y'inka, bagatanga intama, bagatanga inyoni. Ayo maraso yose ntiyigeze ahimbara Imana, ngo yarafuka ibyaha hama bigahera, ugasubira gutanga ibindi. Ariko aya Yesu yo yabaye ikimazi kimwe kizima cyahimbaye umutima w'Imana. Iravuga ngo uzokwizera aya maraso wese, haleluya, ngo uzokwizera aya maraso wese azoba haribwa ibyaha byiwe. None ga muntu w'Imana, we wanse kwakira izo mbabazi, wanse kwizera ayo maraso y'umwami, wumva ni washika imbere y'Imana bizogenda gute? Ariko ndakwifuriza kuyizera. Izere uyu mwami, wizere urupfu rwiwe n'amaraso yamenye, kugira ngo uzoshobore kuraga ubugingo budashira. Yesu Kristo umwami wanje, sigira amajambo akwiye kugushima no kugushimira. Watugiriye neza, wadukuye kure, wadukuye mu rupfu udushira mu bugingo, kandi kugira ngo ubishikeko ntivyakoroheye. Nta mubabaro utabonye, nta kibi utabonye. Ibi byose byaguciyeko kugira ngo ikibi cyari kutubako kiba kuri wewe, icyaha cyatwagira kiba kuri wewe. None mukunzi mwiza, ndagushimiye, wumve ko ngukunda, wumve ko nkunenahaza, kuko watubereye byose. Rero uwakwizeye wese nta rubanza, uwakwizeye wese nta rupfu rwa kabiri. Rero mukunzi mwiza, ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise, amen.